Mbe mukenyezi amazina yanje ni Faxine Uwimana, sanzwe nkora filme, umugabo ukora filme w'amazina ya Famila Ville. Nitwa Constance Katihabwa, abantu umukenyezi asanzwe agendana ubumuga bwo kurukoba canke bamwe bita abanyamwema. Nkabasanzwe ndongoye ishirahamwe Live Together as a Family yitaho ineza y'abanyamwema muri rusange, cane cane umukenyezi n'umwigeme. Nitwa Irakoze Igetoho, ndi umukenyezi, ndubatse, mfise abana babiri. Mu mirimo ya misi yose ndafise agasosiyete kitwa Champ Au Rod. Umushinga ntaye wanje yitwa Rodrigue, nanje Champ Au Rod ni umurima wa Rodrigue na Aurora, umurima w'isange. Nkora ibintu byo ku amadecor y'ama anniversaire, hama aussi nkaba ndumu artiste, humoriste, ico abenshi bita comédienne. Nitwa Ininahazwe Evelynina, bakaba banazira Inina Mutayeri, ndi designer, nkafise entreprise igurisha impuzu, ushobora gushika wambara ukagenda, izo bita ama prêt à porter, c'est atelier de couture. Igenekerezo rya munani ntwarane rinyibutse ko hariho agateka mfise nk'umukenyezi, ego n'abandi bakenyezi bose ku isi yose. Ni umunsi kw'isi abakenyezi bose bahimbaza umunsi mukuru wabahariwe, bakamenya amateka n'amategeko yabo, bakirimbura ku byo baba bamaze gushikako n'ibyo batarashikako, bakaraba ukuntu boshiraho ibikorwa bishobora kubateza imbere kugira nabo baje ku rugero rwiza co kimwe n'abagabo. D'abord ndakunda uko kuntu bagize umunsi wo kwibuka agateka k'umukenyezi. Ndayikunda cane kuko je ndakunda fete. Rero naho boduha amafete misi yose je noryoherwa. Mugabo kandi n'umunsi unyibutsa ico c'umukenyezi. Umukenyezi n'umuvyeyi, umukenyezi n'umufasha, umukenyezi n'umurezi, umukenyezi n'umugwiza. Vuze ko umukenyezi ari umugwiza, ngira kuri kiriya kintu abasokuru bavuze ngo umuhusha atunga ahusha umugore. Bisigura ngo ufise umugore mwiza aba umubosi. Rero umukenyezi niwe atuma byose bikunda. Rivuga ikintu kinini, rivuga kwiteza imbere kw'abagore, ukuboneka kw'abagore, kugaragara kwabo n'umunezero wabo n'agaciro kabo. Kwanza ni nibaza ko ari umukenyezi umwe ku mutwe wiwe, umwe ku mutwe wiwe, kubera ko hariho abadatahura ko bafise ako gateka kuba kahawe, ariko iyo umaze gutahura yuko ufise ako gateka k'umukenyezi, ni umunsi mwiza cyane utegerezwa kunezererwa, ariko kandi ukabonezererwa mu ntumbero nziza yo kugaragaza by'ukuri yuko uri umukenyezi. Ico novuga yuko uwo munsi ufashije umukenyezi nuko nabo nyene ubwa mbere na mbere baranezerejwe nuko uwo munsi wabayeho, barawunezerererwa, barumva nyene ko n'umukenyezi w'umurundikazi afise agateka kiwe, ko nawe azwi, amateka yiwe akeneye kubahirizwa. Hanyuma ikindi naco umufasha ni guharanira agateka kiwe, kubona yuko adakwiye guheranwa n'agahinda, adakwiye kuba uw'inyuma, ariko nawe nyene uruhara rwiwe ari ntangere mu iterambere ry'umuryango, ryo mu kibano, eka n'iry'igihugu. Ikintu ifashije ni uko kenshi haraba amajambo menshi, hakabaho kuvuga ngo hari imisi mikuru, ngo bagore barasara, ngo bagore barirekura, suko vyari kugenda. Muri iyo diversite y'ivyiyumviro batanga, kenshi hama havamo abagore bibaza ngo ahubwo dukora iki kugira ngo twiteze imbere, dukora iki kugira hariho n'ibiteramo vyinshi biteguwe biri kuri kugira ngo abandi bagore bagize intambwe bashitse ko bigisha abandi. Rero n'umunsi umukenyezi wese nibaza ko yarakwiye kwicara akiyumvira ngo mbega ngeze mu iterambere ryanje, mbega ngeze
si ukuvuga ngo iterambere ngo ni uguharura amahera muri banki. Iterambere muri wewe, ko iterambere riva muri wewe, mu vyiyumviro, mu vyo ukora, muko wikomporta, mu mavaleur yawe. Ngezehe mu iterambere. Mwibutsa ibikorwa byiza aba yararanguye umwaka wose kugeza iyo tariki, ukamutuma guhimbaza akanezererwa ivyo yoba yarashitseko, kandi umutuma kwiyumvira uyundi mwaka ati nzoba nashitse kuki, ukamumotiva kushobora gukora ibirenze ivyo yarasanzwe akora. Ico atarashikako nuko n'ubu hariho abantu benshi badatahura yuko umukenyezi ashoboye. Ati umukenyezi ashoboye gute? Nk'ubu nk'iyo uri nk'umukenyezi arongoye entreprise cyangwa ibindi bintu, ugasanga hariho abantu bakibona umenga hariho ubwenge umukenyezi yoba adafise cyangwa ubushobozi yoba adafise, kandi nawe abishoboye. Nko mu bijanye no guserukirwa mu ntwaro, urabona ko tukiri ku 30. Ivyo n'ivyanditswe, ariko uravye uko byagiye birashirwa mu ngiro, hariho urugero rutarakwira, hamwe usanga ari 20 canke 10 bivanye n'ibisata ibi na biriya. Aho rero ntiturahashika kugira ngo duserukirwe bingana nuko n'abagabo basanzwe baserukiwe. Hanyuma ikindi naco, hari benshi bataramenya amategeko yabo, amateka n'amategeko abagenga, n'abandi nabo usanga babitahura kutariko, gaca usanga bariko ahubwo baravyonona, bariko barakora ibinyuranye n'ico uwo munsi uba ushatse kuvuga. Nivyo hanini tutarashikako, arivyo binakenewe yuko umukenyezi wese amenya ngo ni umunsi waduhariwe, ni umunsi wo kuraba amateka n'amategeko atugenga, ni umunsi wo kumenya ko n'umukenyezi afise ijambo, afise ico yovuga, atari ivyo kuja kuryoherwa gusa, ivyo kuja gukura uduhuzu, ivyo gukora ibitandukanye, ariko ari umunsi wo kwirimbura kugira ngo tumenye ni ibihe tutarashikako, niki twokora kugira tubishikeko, vya bitigiri tutarashikako 50%, mbega twokora iki? Mbega umukenyezi acumva yikumiriwe yokora iki kugira ngo nawe yumve ko agateka kiwe kubahirijwe? Ikintu ca mbere namaze ko ndavuga abantu bakumirwa mu gateka k'umukenyezi, novuga ngo biracari kure, kuko urabona hari igihe ibintu byose bimugwako. Urugo rumeze nabi niwe babituka, abana bameze nabi niwe babituka. Mugabo ivyo byose jewe novuga handi naha ugasanga abakenyezi baravuga ngo abakenyezi ntibashigikiranira, abakenyezi ngo aho bahuriye n'isaku, abakenyezi ngo nta kintu bokora kirame, bafise induru. Mugabo ivyo vyose ariko ivyo byose je nkavuga ngo ni ibintu byose vyamabiza byo bicinyize umukenyezi, kuko umukenyezi afise trésor muri we. Umukenyezi yahagurutse, umukenyezi yahagurutse ahubwo nuwo gutinya. Ivyo byose nibiza kugira bimucinyize. Rero je nkavuga ngo umukenyezi wese ahari kugira agateka kiwe gaharanire, umukenyezi wese ahari yishigikire mu vyo akora, mu vyo arangura, yishigikire mu vyiyumviro vyiwe, yishigikire mu vy'Imana yamuhaye ngo akore, hanyuma muri we akuremwo izo nguvu, niho azobera n'urumuri abandi. Par exemple nk'inzu, no kubwira inzu mu isanzu ifatwa badowenda umu ingénieur, ifatwa n'amakolone, nivyo bita amaputo. Rero mba numva bakubwiye ikolone n'inkingi imeze nabi, inzu yose iragwa hasi, kandi bavuga ngo iyo nzu yubatse nabi. Rero umugore kubera ari yigize ko ari we nkingi, niyishigikire, urumva abe betone, yikomeze. Namambwira abantu ngo iyo ucitse intege ugwa hasi ufuka musenge, hamusubira uvyuke. Abantu bagutesheje umutwe uwutore kuko n'uwi wawe, bagukuyemo iyo kotsi uyige brochette. Abaho yiteze
umuntu canke umufasha wiwe ngo arinde kumufasha kugira ngo ashobore kwiteza imbere, kwiyumvira ico akwiye gukora cane cane giteza imbere igihugu, kigateza imbere abamukikuje, kikamotiva n'abandi, kigatuma bamubonye bavuga ati urya muntu vraiment aragira ico afashije abandi kugira nabo nyene bashobore kuvyoka. Icyo ndamwipfuriza no kugira umunsi mukuru mwiza, ariko azirikana neza yuko ubukenyezi atari ku izina gusa, ariko yuko kuba umukenyezi ari kubikorera no kubiharanira kugira ngo abamukikuje abamubona bose bamubonemo ubukenyezi. Nabwo ubwo bukenyezi akaba ari kudata indero n'ubuntu, ariko akaba ari wa mukenyezi yitaho urugo rwiwe, akitaho abantu biwe, akagaragaza by'ukuri yuko ari mu maboko igihumbi nk'uko benshi babivuga. Umukenyezi wese ariko araturaba ndamwipfurije umunsi mukuru mwiza, ndamwipfurije kumenya amateka n'amategeko, ariko na cane cane abakenyezi bagendana ubumuga bo bakiri inyuma y'abandi bose, bo bagikumiriwe, bakibona yuko menga ntaco bamaze, baheba amashure kare, bo kenshi n'ibintu byo gukora bibagora. Ndabipfurije nabo nyene kumva bisanzure, bahaguruke, bumve yuko uyu munsi mukuru nabo nyene ubaraba, cane cane umukenyezi w'umunyamwema hamwe n'abamama bacu batuvyara bagikumiriwe mu kibano. Abo bose ndabipfurije 8 mars nziza, baryoherwe, bamenye amateka n'amategeko abagenga, bumve ko bisanzuye, nabo bagende gutora, bitoze, bakora imirimo nk'abandi bose, bumve ko uyu munsi ata munsi n'umwe ukumira, twese hamwe uturaba. Cambere na mbere umukenyezi numva no muyambi hano nkamugira umunsi mukuru mwiza, uryoherwe aho uri umukenyezi w'agaciro, hama ibindi byose umaze kumenya ko ari agaciro, ibisigaye biza biriruka inyuma yawe. Abamama beza, les mamas, aho muri hose, aho muva mukagera, ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa 8 mars, munezererwemwo, ube ari umunsi gusa, ataba ari umunsi gusa wo kuryoherwa, ariko umunsi wo kuvuga ati iyindi 8 mars nzoba ngeze he, nzoba ndiko nkora iki, nzoba nigejeje hehe. Murakoze. Mbe mukenyezi